ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe nshuti mugenzi mukunze kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rodas Manirakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twarabonye ko Satani abangamira ingo z'abubatse. Twishimikije urugo rwa Adamu na Eva aho twabonye ivyashikiye urwo rugo. Kandi ngo ivyarushikiye harabayemo ugusamara k'umugore Eva no kutabumbwa n'ivyo yarafise. Mbega Virginia niko avyumva? Reka tumukurikire. Yegome cyane umugore Eva ntiyigeze abumbwa n'ivyo yarafise kandi Eva ntiyabereye maso ivyo Imana yari yamuhaye ariko rugo Imana yari yamuhaye. Rero kubw'ivyo vy'ukuri aba mama turakwiye kuba maso na cyane cyane tukabumbwa n'ivyo dufise, kandi aba mama turakwiye kuraba abo tugiranira ibiganiro. Uyu Eva kugira agwe muri iri kosa nuko yagiraniye ikiganiro n'iyi nzoka, barateba barayaga bashika kure. Aba mama turakunda ibiyago ariko tubanze turabe abo turiko turayaga baribo. Mbega abo turiko turayaga saba hava badusamburira ingo? Kandi aba mama kenshi no kugira ibanga ryo mu rugo, aba mama kenshi turakunda gusambura ingo kubera kutagira ibanga, ugasanga ivyo mu rugo rwawe uriko uravyandagaza hanze ubitera inkuru bagenzawe. Ariko ntitwari dukwiye kumera uko, twari dukwiye kuba abanyebanga. Eva yarasamaye vy'ukuri bituma urugo rwiwe rugomba kuba nabi, kandi n'Imana ituma birukana mw'itongo Imana yari yabahaye. Yegome cyane. Virginia yongeye kwirinjira yuko Eva yamenye ibanga ry'urugo. Kuko urumva yacavuga ati hari ibyo twemerewe hari ibyo tutemerewe. Aba aravuze ibanga ry'urugo ngo Satani camufatiraho. Ariko kandi n'abagabo neza ko basamaye kicurugo. Neza ko na Adamu yasamaye. Yarasamaye kuko yaciye ahuta yakira inyishu amuzaniye. Kuko nawe nyene ntayicirya nino ngo arabe ko iyo nkuru ariyo. Ntakarono guha ntubu umukenyezi ashaka kuza akabwira umugabo ati rega hanze hariho umubanyi afise impene dufate ni mwijoro ti arayizanye kugira ngo uyimugure cyangwa uyimubikire. Umva bavuganye n'umugore, umugore naze kukwiganira umugabo wiwe. Ubundi ari umugabo azi ubwenge ari kuvuga ati mwiri joro iyo mpene ntayo nakira abakingira urugo rwiwe. Rero nawe yarihuse kwemera ivyamubariye, bica bituma nawe aza mu mugwi wo gusamara. Rero nje n'abatabagabo tube maso mu kwakira makuru, kuko hari umuntu ashobora kubwira ati umugore wawe n'umunebwe. Burya yirirwa yicaye ku irembo ugacubifatirako ugacutaha ugahohotera umugore wawe nkumburuka mukankamira cyangwa ukamutuka, kandi umuhoye y'amakuru yo kwibabara wewe utirondereye. Je nubwo umugabo nabo wo kwirondera inkuru y'urugo. Burya umuzamu yashaka kurarira neza niwe azunguruka akaraba security. Niyo aza kwizigira amakuru azohabwa n'ababanyi ntazoshobora kurarira. Umugabo twebwe tujejwe kurarira no gukingira ingo zacu. Ariko rero uno musi ngo zimaze rononekara kubera gusamara nyene hagati y'umugabo cyangwa umugore harimo ubusamara ava ko dushikira ku bana. Umugabo namenye icajejwe amenye kateza kwamira, hama umugore nawe amenye kajeje kwakira amakuru yo mu kibano, kuko aho hafi sinova ngo tubeho tutabwana n'abandi cyangwa ngo turabe mu nzi wacu gusa. Burya ababanyi baratuma urugo rwubakwa cyangwa gatuma rusambuka. Kuko twe duteza kuba ivyamwa aho turi, cyane cyane abakirizo zemambwira abakirizo. Ni wabura umuntu usenga gerageza wame icyamwa, umubanya kuboneka icyamwa, umwana kuboneka icyamwa. Natabona icyagukura kicyakwamurako uzoburi murakora ubusa, kuko hari hingo zubatswe zitubatswe. Yego kabisa. Ariko kandi baravuga yuko ukeneye gushikira umugabo umutuma umugore. Icyo coco ukivuga ko iki nk'umugabo? Abari w'abagore ataribo. N'umuntu ashaka kumutware kenshi baca kukuriza ya protocole. Iyo umuntu ashaka kugira nabi umugabo kenshi baca ku mugore. Rero umugore nawe nabe maso kwizo nkuru ari marakira zirondera umugabo. Niyo abari nkurumbi huga muburire, kuko barashaka kudodora akavuga ati umugabo yagiye kera kwandi ari hari kubera yamenya amakuru katari meza. Niyo asanga amakuru ariyo
namwerekana sanze atari yamunyegeze nta cyaha azoba akoze yego Virginia nakuvuga yuko ngo ushaka gushikira umugabo cyangwa ushaka ikintu ku mugabo ugituma umugore yuko sukure. yego ivyo barabivuga ariko umugore akwiye kuba maso n'ubundi ndagisubiyemwo igihe wumvise ko hari ikintu kirondera umugabo wawe ntusamare nka Eva wari ukwiye kubanza kubaza ido n'ido icyo bamuronderera. Umugabo urashobora kumuhisha ari mu nzu ukabanza ukabaza izo nkuru zimurondera izo arizo. Usanze ari inkuru z'agacamutwe umugabo urashobora kumukingira ukamunyegeza. Umugabo usanze ari inkuru zimurondera z'ukuri uramwerekana hanyuma icyo bamuronderera kikaja mu ngiro. Dusanzwe tuzi ko hariho abagabo benshi bafuye kubw'abagore kubera abagore nabo basanze ari abagore atari abagore b'umutima, usanga ari babandi barenga ibigo ugaca usanga agiriye nabi umugabo wiwe. Rero kubw'ivyo vy'ukuri umugore arakwiye guteramira urugo, kandi burya vy'ukuri Imana yarinze guha umugabo iba yaguhaye ikintu ciza cane, na Bibiliya irabivuga iba yaguhaye ikintu ciza cane, kandi umugabo nawe Imana irinze guha umugore iba yaguhaye ikintu ciza cane naho nyene. Rero abo bantu baba bakwiye kubabarana mu gihe cyose Imana ikibahaye kubana. Yego vy'ukuri jewe numva umenga novuga ivyo. Netugarutse ku rugo rwa Adamu na Eva, mwibaza ko byari kugenda gute yumvise ry'amakuru yuko bariye kirya camwa baca bamenya ubwenge bikagenda neza n'ibindi n'ibindi, mwibaza ko umugore yari kwifata gutega Roza? Numva ko umukenyezi yari kugira ca kintu bita ibanga, umva ntiyabitse ibanga mu bisanzwe. Burya naho yaraje amubwira ngo muzoca mumenya ubwenge nk'Imana ntimuzopfa, urabona ko yamenye ibanga. We yarazi ko agiye kubaho ariko asanga agiye kuhiga urupfu. Kandi umumama si wo kuguma yicaye avuga ati jewe nzojya ari uko umugabo anzaniye. Nawe iruka niwaronka 1,000 ejo nawe akaguha ikindi shirako, kandi bizogufasha muri uwo muryango. Nimba azoba yaguhaye ibyo 10 nawe waronse bindi 2 cushirako, bica biba inyungu ya mwese. Nawe arabona ati kumbe nanje ndafise umugore arondera akaronka. Rero je numva no hanura abamama baba bacicaye bavuga ati jewe nzorindira mpaka umugabo anzanire relation, mpaka umugabo anzanire umunyu, ikintu cyose ndagiteze ku mugabo. Uwo mugore yo bakimeze gucyo numva no muhanura nkamukangurira kongera guhaguruka nawe agakora, kuko iki gihe ni gihe cyo gufashanya, tugafashanya. Waronka 1,000 ukazana nawe yaronka ico kindi 1,000 mugashira hamwe bikagenda neza. Hama Yesu abahezagire. Cyo twohereza ko kicurugo Adamu bisanzwe niwe yari yaronse amategeko y'ingene urugo rwubakwa, y'ivyo yemerewe n'ivyo atemerewe. Ubwo ntacyo atakoze kugira ngo uwo mukenzi we arindagwa mu rudubi, ubwo ntakabanga yisigarije yavuze byose. Ubwo ugiye kureba neza cyaboneka ko nawe yoba atamubwiye ukuri kose, kuko urumva ko yavumbuye ikindi kintu kiba ntagishaje, ariko rero kumuzana amakuru mashasha, kandi wewe yari asanzwe azi amakuru y'iryo tongo. Rero yarasamaye, yari yamubwiye igice mu byo batunze. Intume yotunga intama 10 ngahe Bujumbura, akasagira n'impene mu Rumonyi, kazosanga reze meze mu Rumonyi umugore azimenye mu itohoza yikoreye, mugabo atamubariye. Agasaza kumaza ati mbeze ya mpene ntizigeze kugurishwa. Urumva ibyo rero baho bayikoreye itohoza. Ubundi niwe ateza kubwira umugore ati burya nubwo turi ngaha iki kintu Imana arakitubujije ntitugomba kugikorako. Ndaguha akarujya tubyumve neza. Ntumusore afise umufiyasi agaca mugobera akamujana muhira kugira ngo bajyamane. Ubundi umukobwa ategerezwa gupfa avyanga, kuko cyo kimubera ikintu gishaje, kuko ubundi kuryamana byobaye muri kazoza bamaze guheza giko. Rero je no bati tube maso ku makuru twa turose ku bintu tutararonka ko uburenganzira. Umugabo wewe adafata ingingo ngo afata ingingo, twomuvuga kwiki? Tuvuga ko abayananiwe no guhagararira ivy'Imana yamutumye. Ntubundi agakariro kuri jewe nyene, Imana iba yampaye abana nagomba kubaronderera. Mu gihe nagiye ku kazi ntagwaye, jewe ntegezo za guhiga ibyo abana bafungura n'ibyo umugore afungura, ava yuko anyunganira nije mbanza gukora, nije mbanza kurondera. Nintarondera ntaca nijajara ngo madama adandaza amavoka ngo izazosuma imba mvuye kwibanga Imana yampaye. Yego urumva rero Eva arazanye icamwa ati aha rero tugatumenya ubwenge niko bambariye, aha turasumye. Adamu arabona yuko ari cya giti Imana yamubujije,
hanyuma ntiyafata ingingo yo ati ivyo ntibikogwa. Virginie, uwo mugabo adafata ingingo wewe tumuvuge kwiki naho urugo ari babiri? abo ni babagabo bitwa ibigaba, umugabo w'ikigaba. Umugabo adafata ingingo mu rugo aba ari umugabo w'ikigaba. Sinovuga ngo si umugabo, aba ari umugabo w'ikigaba, kuko umugabo icyo akora no gufata ingingo mu rugo hanyuma akayifatira umukenyezi n'abana. Niho urwo rugo usanga rura amahoro, kuko habaho gutinyisha umugore. Umugore acaguma yubaha umugabo. N'umwana se yamubujije ikosa agashiraho ingingo, umwana ntakora amakosa menshi, aguma yiyumvira ati papa hazira arangirira nabi kuko nkoze ico yambujije. Rero by'ukuri umugabo novuga nti umugabo akwiye gufata ingingo mu rugo rwiwe. Niho uca usanga urwo rugo ari amahoro, ariko ingingo itavuna. Igihe hariho afata ingingo, yofata ingingo yoroshe, atari ingingo ihava ivuna umukenyezi mu rugo. Niho urwo rugo ruba amahoro. Dufatiye kuri akarorero ka Adamu na Eva, iyo Adamu avuga ati iki Imana kitubujije ntitukijyako, yabahohoteye umugore? Oya, nama ntiyabamuhohoteye, ahubwo yabamukanguye, agaca amubwira ati yamara nubwo mbwiye yuko iki camwa nitwakijya tugira ubwenge burenze, ariko wibuke ko nyene itongo yatwihanikije kurya iki camwa. Ariko kubwo kudafata ingingo kwa Adamu yaremeye ivyo umugore amubwiye, hanyuma bashikira kurya ca camwa, babona ko ca birukanwa muri iryo tongo. Urumva baraguye muri esheka abo bantu. Ego turakengurukiye abatuganiririye aribo Pascal, Rose hamwe na Virginia. Shimya nawe warutse yompi. Rodas Manirakiza mwari kumwe, ndagusezeye. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 Ibijumbura, canke ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.